inyuma y'imyaka myinshi ari umumenyereza yitanga atiziganya aronka intsinzi nyinshi zitandukanye hamwe n'ibikombe byinshi yakukurutse kuba muzi sakazi gusa yakoze ahubwo n'urukundo yakunze umugwi. Yaoundé alikuwa karibu sana. Yaoundé yari yegereye cyane abakiriya ukikamata kama ni mtu. Bwambe na mekino wabwira nuko Yaoundé n'umuvyeyi. Inyuma yo kuba umumenyereza yari umuvyeyi. Yaoundé ni figure emblématique kuri ari mu Burundi no mu Rwanda novuga cyane cyane natwe kubera yadukujije twaguze tumubona yatsindwa yaremye akavuga yarakunda kucokoza abamenyesha makuru kubera butade kubera kuganira neza yatwita abajournaliste mugabo urumva ko ari gutera inkuru. Ubwa mbere na mbere Yaoundé ikintu arusha abandi ba entraîneur no banarabonye ngaha mu Burundi gushika no munsi ni ikintu cyo kumviriza ni ikintu cyo kwicisha bugufi ni ikintu cyo kudashavura. Yaoundé ntiho munyana rimwe ariko aratata n'umuntu. Jean Gilbert KANYANKORE batazira Yaoundé yavukiye Butare mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka wa 1954. Abavyeyi be bahavuye bimukira mu Burundi muri quartier Ngagari Bujumbura akiri muto aheza kuriraho. Amaze guhiza amashuri yisumbuye kuri lycée Saint Albert yahavuye aja kwiga kaminuza Kinshasa mu gihugu ca Congo bita Zaire ico gihe aronka urupapuro rw'umutsindo mu byo kwinonora imitsi éducation physique et sport. Agarutse mu Burundi yashitse yigisha ibyo kwinonora imitsi ku ishuri yize ko Saint Albert. Yaoundé twamenyanye akiva tujiste kwiga Kinshasa ashitse urumva ashikiye yigisha kuri école libre hama turamenyana tukanasangira no mu Ngagara muri quartier 4 ekari umugenzi twarabona na kenshi kubangiyeho muri Vitalo niwe twamana umva twaratahana ko naje naba mu Ngagara muri quartier 3 yiga ku Saint Albert acaragira amahirwe aronka umutsindo w'amashuri yisumbuye acara mu kigo kibaye ca Congo Igice Zaire aca yiga ibya éducation physique et sport amacaragaruka hazi imyaka 5 canke 6 bose yuka neza muri yize GPS babo bayita GPS arasingira yita Kinshasa ibintu yize amashuri ivyerekeye ku remise acaragaruka acayigisha kuri Saint Albert umega ana entraîneur. Yaoundé je ndamuzikira cyane gose sinzi umwaka ndamuzi kuko nzi ndamuzi ngiri mu mashure muri secondaire nari ndamuzi kuko yarakinye mu mugwi wa Espoir yari umukinyi wari umugwi waciye ushira hamwe na Bata kugira bagira umugwi wa Vitalo. Nari ndamuzi rero ari umukinyi wa football. Nari ndamuzi kandi asiganwa n'amakinga yaba nko muri batatu ba mbere hano i Bujumbura. Ikintu ndabyibuka ko yarafise shoot ikomeye yakina kuri 10 hama higeze kuba match hagati ya Ene na Saint Albert ndibuka ko yakubise kufra umukinyi wa Ene aza kugarura n'umutwe yaciye hanze yaciye mu mutwe yaciye hanze. Yaoundé aho ryavuye hari umukinyi wangiranwa umunyekongo witwa Karala Pierre yakina muri Mazembe no muri Leopard muri années 60 bagiye gukina Yaoundé muri Cameroon bamuha kufra arakubita shoot kubita kuri poto iyo kufra n'ubu ntibari bagira muri abakiri n'ababrayi bagira bashamugije rya Yaoundé Karala Yaoundé ama niho Yaoundé ryavuye ko nangine yashoot ko. Mu myaka y'1980 niho yatangura kwinjira muri Vitalo nk'umumenyereza na cyane cyane nk'icegera. Araheza mbere amenyeraho ibyo kumenyereza. Cyari gihe kidasanzwe. Beconzi nuko yatanguranye na kuva kuri Muramira. Ikirishanike ntiyari muri Vitalo. Yateye kuza kwa Vitalo muri 89 muri ico gihe yari icegera
c'umumenyereza yitwa Rashid Sheradi mu Algeria mugo birashoboka ko ashobora yantrenye imbere ko mbere hari umumenyereza w'umuzungu w'umubirigi yitwa Paul Van der Ka igisha kuri College sinzi ko yaramufashije mugabo iconzi ivyo nibuka yataye kwantrena Vitaro muri 1989 icegera cyitwa Rashid Sheradi yari mu entraîneur ava mu gihugu ca Algeria yaguma ari adjoint w'abamenyereza bakomeye hariho nakugiye uyo Van der Ka yari umubirigi yigisha kuri École Belge ariko akaba yamenyereza Vitaro aho rero yabaye adjoint wa Sheradi hoho byaraboneka yuko amwegera cyane gose kuko naraja no kuri Tempete bamenyere aho bimenyereza nkabona ko nawe araho Sheradi yamuha séance yose ya entraînement ukabona yuko azaratanga ama remarque ukabona yuko amwizeye. Iyo myaka y'1980 nyene umupira w'u Burundi wari wiharije na cyane cyane n'imigwi ibiri Vitaro na Inter FC. Jean Gilbert KANYANKORE Yaoundé atangura kumenyera uburemere bw'inkino bivuye kubo bakoranye. Match naravye yugaye iyo migwi ibiri hari muri 2005 urukino rwaheze ari 3-2 ndibuka yuko icyo gihe ikintu canshitse Inter sinigizero ca mbere hasaza nta n'imwe itanu yaheze Vitaro yagombora muri iyo minota itanu nyene ikintu ca kabiri ndibuka yuko hinja ibitsindo bitatu mu minota 10 hanyuma bagiye kuruhuka ari ibiri kuri kimwe bya bataje gita bata bagarutse Inter yagombora bateratsinda Inter yagombora birinda bihera ari bitatu kubindi niyo rukino rwa mbere nabonye rukomeye cyane rwa Inter na bata kandi icyo gice nibuka nta mukino umwe none bose bari aforma bose. Zamani palikuwa Inter na Vitaro palikuwa upinzani mkubwa sana. Kera hariho gukebana bikomeye hagati ya Inter na Vitaro. Twebwe twari dufise umumenyereza w'umurusiya Alexandre rero Yaoundé na Alexandre barumvikana neza watsinze bagakezanya. Funga hiyo siku wanayambiliana wanapana felicitation na nini lakini Yaoundé mimi kwangu jewe yaba ari jewe ndabikora nari kuzana Yaoundé muri Inter FC kuyimenyereza. Ningemchukua Yaoundé akaja mu Inter FC kukoche. Sisi na Inter ilikuwa twebwe na Inter twarashamirana iminota 90 iheze twataha muri quartier nk'abagenzi. Yaoundé rero yakundwa n'abakinyi bose. Kwa Vitaro tu walikuwa wachezaji wote. Mu 1992 Vitaro yakoze ibintu bidasanzwe ishika muri finale mu gikombe cy'imigwi yo muri Afrika bita ma club. Yaoundé izina ryiwe bitangura kuduga mbere ko bico gihe acahabwa umugwi umumenyereza mukuru. Sheradi afete yagiye umunsi dukina finale ya na equipe muri Côte d'Ivoire yitwa Africa Sport d'Abidjan ko tugize retour biboneka ko yari match ntiyagarutse ntitwatahanye we yagumye muri Côte d'Ivoire hama rero umva kuva ico gihe Yaoundé acarafata rero umugwi wa Vitaro kuva ico gihe hari 92 kubera bashitse kure ico gihe na Africa Sport mu nkino za nyuma Sheradi baciye bamugubya Africa Sport yakimugubya hariya muri Côte d'Ivoire yaragarutse bien sûr no mugabo acasubirayo hanyuma Yaoundé acarafata umugwi kuri nibaza yuko yari afise bagage nini naho atari principal yaguma ari aje ariko yarabizi twajanye muri Madagascar ariko na Sheradi yari kigashiyo nibaza ko agiye gufata yagiye kwatitire ujya mu Rashid agiye muri 1993 niyo yagiye gusubizwa mu bizi byo kwinonora imitsi ngo yakunda kugirisha imyimenyerezo y'inguvu cyane bamwe baravyikugura abandi bati habanamba.
yaratubwira ati n'ubu hari abakoca bataramenya iyo sokwe, yaratubwira ati umukinyi atagira condition physique naba ari umukinyi. Twariruka kabisa, uravye n'abakinyi benshi ba Vitaro, uravye bafise amajeno yahindukiye. Kocha Yaoundé mazoezi yake mbere tuliingia mu meza ya Yaoundé ico yarakomereye ko igihe twinjira muri Vitaro na cyane igihe twagira bya physique ya sport ikomeye kuwa mbere no kuwa kabiri twari kwiruka gusa atagukora ku mupira. Sinzi ko mubona harya kuri tampete harya amapine bakinira rugby kwari kwiruka atakindi iminsi ibiri atagukora mpaka 2 jours mtafaya mgusi balo mwage mu physique tukane ku mapine mkimbie nini. Hiyo ni watu wanasema wakati njoo ilikuwa ni domaine yake ya kufanyisha fiziki. Ivyo n'abantu babivuga nivyo yari yize ivyo kunonora imitsi, kenshi yaratworesha tukaruha. Hariyo n'igihe wasanga twakomeretse katika timu tunakuwa tunaendelea. Ivyo rero abakinyi bamwe ngenderwako barushe abatwara umugwi wa Vitalo ntibabemerera kubaruhurira kuko baba bakenewe, urumva ko bari abakinyi ngenderwako. Waweza kutupatia ile repo, lakini viongozi bali nawe Yaoundé yaba yatanze akaruhuko. Nico gituma baca bavuga ko Yaoundé yaturuhisha uvyatumye bamwe mu bakinyi baba ibimuga, ariko sivyo. Rero Yaoundé siyo yabitumye. Fiziki zake lituma watu wanakuwa vilema pana. Kwa mpira ukipata tatizo ya shoki, wenda ukipata matibabu, ukipata na kupumzika, inakuwa inakusaidia. Ndio shida yenyewe watu wanasema, lakini Yaoundé haikuwa sababu. Watu wengi wanasemaga wajora Vitalo wako na miguu ya hivi. Abantu benshi baravuga ngo abakinyi ba Vitalo bafise amaguru ameze uku, barabesha. Urabibura abakinyi bakinye imyaka irenga 5 babigize umwuga bategerezwa kugira ikibazo mu maguru, mu mavi, ku jisho ry'ikirenge, kuko biterwa no kuntu wiruka ufise umupira. Coordination pako nini pako kwenda gauche kwenda ku droite. Sasa sio Yaoundé alisababisha pako wajora Vitalo wako mpaka leo wako vizuri. Abakinyi ba Vitalo badafise iyo ngorane, urumva ko atari Yaoundé yabiteye kuko hari abakinyi batakinye muri Vitalo bafise ivyo bibazo nka kapitene hari nka Karorero Rukundo kandi batigeze bakina muri Vitalo, lakini wako na maproblema ya miguu. Sio Vitalo eti wao Yaoundé ni uongo. Shot fired as 10 minutes later Captain Amisi Tambwe headed in the opener in the 63rd minute. 2 minutes later, the fans were on their feet again after another header, this time from Christian Mbirizi for a 2-0 lead for Vitalo. Mu 2013 Yaoundé na Vitalo batwaye igikombe cha Sekafa muri Sudani. Yaoundé yakoresheje ubuhinga budasanzwe. Ni mtu mwenye anajua kuongea. Yaoundé ni umuntu azi kuvuga no kuyaga ntashavura, arakwereka ibishoboka. Igihe twari muri Sudani wanashaka muri Sekafa yarutera intege kuko inkino zose twakinye nta na rimwe yashavuye. Yatubwira ati nimwabona umugwi mushobora kuwutsinda mu butsinde byinshi. Kama mnapata ekipe ya kufunga goli nyingi funga. Bamenye yuko bazogenda hasigaye iminsi 2 ngo bafate indege. Rero bamenye yuko iyo championnat ya Sekafa izobera El Fasher. Hanyuma turagenda dushitseyo kubera atamantri menshi bagize kubera babatoraguye muri iyo minsi ya nyuma. Uwo munsi dushitse le soir ku mugoroba dushitse El Fasher baci batangura entraînement mwijoro apana ku kibuga aho nyene ku hoteli bariko biruka muri jardin kugira uburuhe bubavemwo haba bacabanda barabanda nukuri yari abifise mu ruhara runini cyane gose kuko yarabera ati murazi yuko tutakomeye cyane duheruka imyemenyerezo myinshi kera ariko dutegeza gukina neza cyane tuzohura na APR duhure na Rayon Sport nizo zari zikomeye na n'iyindi migwi yindi ariko Vitalo yabyifashemo neza cyane cyane ko hari yashushe gose cyane harashuha gushika kuri 45 degrés. Yaoundé rero akanegdote gatoya kubera hari yashushe yamenyereza yambaye inkofero yashizemo ibarafu mu mutwe wisashi. Urumva ko kwari kwitanga cyane gose abakinyi wasanga bari ko baravumuna kubera ari ngorane ariko ugasanga kubera kwitanga kubera ngira ngo icugiye abakinyi bari bacitanga nta n'amafaranga menshi ngira ngo yari bwabimo cyane nk'ubu barashoboye gushika kure kandi barashoboye gutsinda APR na Rayon Sport cyane niyo migwi yari ikomeye cyane cyo gihe. Mu myaka 40 hafi yamaze muri Vitalo umumenyereza Yaoundé yamenyereje abakinya amajana n'amajana hafi igihumbi
ubuhinga bwiwe ntibusanzwe yatsinze cyangwa yatsinzwe ngo ntahinduka. Yatsinzwe icyo yagira cyatangura kwegera abakinyi hamwe abandi babareka we yaca babwira ati ngo hano tugakorana ugasanga arabahe n'amahera yiwe ya déplacement kumbe komite twabimye. Urumva ko ari ikintu kidasanzwe yaguma abona abakinyi kwifo kubagumana bari solidaire bakamana. Icyo nicyo kintu gikomeye abandi batari bafise. Yaoundé akuwe kubadisha kauli yake. Yaoundé ntigeze ahindura imvugo, yaguma ari Yaoundé nyene Yaoundé nyene tuzi kujya tumumenyereye nuko yaguma kujya nyene. Atsinze match yamvugo nyene ntacyo ahindura. Dutsinzwe yavuga ko akundi nyene akatweka yuko ejo tuzotsinda kandi dutsinze tuzobandanya kandi nituraheza tuza kubandanya kugira tutere imbere. Tongeze nguvu byo tuendelee. Njoo kwa kauli ya Yaoundé. Ni General Kapiteni wa Inter naho atamenyereza naramwemera cyane coach Yaoundé. Byarashika mugabo si bya bintu byo gushavura nka byamenyereza wa Atletico Madrid tubona bijya usanga ashavura nyene ugasanga baramuhaye n'ikarata itukura cyangwa ibiki. Mugabo yarashavura nyene ugushavura kuri nakubonera muri vestiaire. Nk'ubu rukino rurangiye yaraza akavuga ati no munsi nakimwe mvuga. Kenda barese ndasohotse mwivuganire mwenyene. Aho narabona yuko yashavuye. Ivyo arabikora kenshi mu gihe dukinye rukino rubi cyangwa nk'ubu tutakaje mu gice cya mbere cy'urukino. Mugabo gushavura ngo ariko arashavura umukinyi oya. Sinari bwabibone. Kenshi bibishitse ugasanga nk'umuhabaye nk'akagorane yacahamagara abo bakinyi umwe canke babiri bagora kuri Mizevio bakicara bakayaga ejo gatusanga ibintu biragenze neza. Kugira umuntu asanzwe yadakazishavu kandi yafise cyo mu gifaransa sportif wari kuri generation nanda mweshe sigiza mu nashavu kandi kindi namwibuka ko nuko yatsinda yemeye kuvuga mugande bigiza benshi atsinzwe ashaka Yaoundé ico kintu zo kimipirako. Kocha Yaoundé kitu ya kwanza ke match yenyewe atatuma asiri kisabi tukicheza na bulu maekipe budogo na maekipe bunye bunaji. Yaoundé kuri mwihiganwa ryo mu Burundi nk'ubu dukinye n'imigwi mito nka za volontaire n'iyindi migwi mito haragera igihe ugasanga turakinye ariko ntidutsinde bishitse tukaja mu karuhuko k'igice ca mbere niho wabona ko yashavuye agaca bwira abo bakorana mu kumenyereza ati musohoke mubareke tugaca tubona ko yashavuye niho twese twaca twibaza umwe ico yokora ngo dutsinde urukino. Kila mtu ajidone fasi yake tu après résultat tukifunga dusubiye mu kibuga tugatsinda yararyoherwa ukabibona mu maso kuko yaca kubwira ati igikuru na manota 3. Anataka ya muhimu anakuambia tu 3. Mara nyingi Vitalo kama tunafungwa kenshi iyo Vitalo twatsinzwe Yaoundé yaravuga ati bijaheze ntihagire umuntu numwe abigarukako dutahe bagaca baduha amahera yo gutaha kuko nta bisi yari ihari yo kudutaha nico gihe twakinira hajya kuri stade Intwari y'ubu tugaca dutaha. Alafu kama lundi kwa entraînement au mardi wa joro tu alifika njo anaanza kusema umoja baada ya kuwa mbere canke kuwa kabiri kumyimenyereza abakinyi bose baje yaca hera ku myegori gushika kuwa gombo imwe wese avuga amakosa yiwe nimba ari we nyene Yaoundé yihenze ku mikenyuro yaravyemanga imbere yacu ati mwari mwinanase canke imikenyuro yagenze neza nawe yaradukeye au kama tulijitahidi na taktiki alijitahidi anasema kwa hiyo mlijitahidi na natupa tukuraje na tulikuwa tukifunga. Twatsinzeho yaratanga amahera ku mukinyi yarushije abandi mu rukino kenshi nije nayatwara canke Blaze canke Wembo nitwe twakunda gutwara ubwo bushimwe. Alikuwa anafana mpa kakitu kadogo mara nyingi mimi nilikuwa nazibeba sana swati mimi au Blaze au Wembo tulikuwa tunapenda kubeba hizo play. Ukuntu ameze ngo kuri umumenyereza nka Yaoundé wundi ntibyoroshe ngaha mu Burundi. Yaoundé nta muntu sinibaza ko ari umuntu azomusubirira ego bavuga ngo persone irremplaçable mugabo Yaoundé sinzi ko kumusubira byoroshe. Yaoundé je ndamufata nk'umuntu mu bijanye na football n'umuntu adasanzwe kuko nta Yaoundé wa kabiri twabona ngaha mu Burundi byo cakure kuko uravye aho yagiye araca hose canke ingene yakoreye muri Vitalo cyane mu mubano eka n'umuntu adasanzwe kuko wewe au niveau de la formation yabonye umwana yarashobora kubona turi umukinyi ntakwiya no guhanga akarorero harigeze kuza umukinyi dukuye
muri tondeze mu Kirundo uwo mukinyi yaje ni nimero 4 muga Yaoundé ariko aramuraba aravuga ati isi yo poste yiwe acamushira kuri laterale mwese muramuzi yitwa Mackenzie yamushize kuri laterale wa Charomeye press en Afrique abakinyi yaramuye muri kino gihe bakuye isi yose kandi ntibamwibagira n'ikimenyamenya baheruka kumusezera ko yakukurutse hari mu rukino bakinyi n'abaririmbyi birori bise Merci Yaoundé ubwa mbere byari bibaye mu Burundi. Nta byinshi mfise no kuvuga mugabo natwe nko muri FFD twari twavuze tuti ni vyiza yuko tuza tuzanye agaseke gashobora kubandanya gafasha umuryango wa koca Yaoundé mu kwibuka ivyo vyiza yadukoreye umupira w'amaguru. Murakoze.